Igice cya kabiri rero ngiye kuvuga ku bintu ndiko ndabona bitameze neza biguma bica ku mbuga ngurukanabumenyi biza gutosekaza cyane imico n'imigenzo n'akaranga by'igihugu cyacu cy'u Burundi. Aho uzubona umuntu yinamuye umugabo akuze by'ukuri ukazubona avuze ikijambo kidakwiye kuvugwa mu mico n'imigenzo n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi. Nawe uzubona umumama akuze ukazubona avuze ikintu kitavugwa, ukabona umukobwa akuze azubona avuze ikintu kitavugwa. Rero aho byafashe indi ntera bazubona n'abana batoyi b'abahungu b'abakobwa basigaye bavuga amajambo by'ukuri atabereye kuvugwa mu mico n'imigenzo n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi, aho usanga ko baravuga amajambo arimo imvugo itari nziza, imvugo itari imbabarira amatwi, imvugo y'ibishegu, imvugo iteye isoni, ariko bitofata iyindi ntera. Rero abakozi b'Imana muhaguruke cyane by'ukuri, abakozi b'Imana, abavyeyi ndetse n'abajeje gukingira imico n'imigenzo by'igihugu, kuko mu minsi iri imbere tudahagurutse ngo tubikingire, kuko abakozi b'Imana nta kindi tujejwe ni ukuhanura, turavuga gusa tugahanura. N'abo bavyeyi ni ukuvuga muganura, mugabo abajeje gushyira mu ngiro iyo mico, kwikingira n'akaranga by'igihugu, abo rero nabo nyene bongereza akariro, abanayongereza akariro kugira ngo bakingire hakiri kare, kuko burya igihugu ni imico n'akaranga, nivyo biba bigize igihugu. Kuko imico n'akaranga bitangiye gutosekazwa kiba ari ikintu igihugu kiba kiyo kigenda kayombekere. Rero duhaguruke kugira ngo turabe yuko twozibira ivyo bintu. Ego simbuza abamaze kubikora kubingagukana bumenyi batosekaza iyo mico n'akaranga by'igihugu ko boca bahanwa. Hobanza hakaba kwanza avertissement, abajejwe gukubita akanywafu guhana, babanze bazana avertissement babibuze, kuko hari abantu bako barabikora hari iyindi nzira. Benshi babikora kugira ngo baduze kumbure ngo ibintu by'amavyuzi by'ibiki, bose usanga ariko baratosekaza imico n'imigenzo n'akaranga by'igihugu. Rero ni vyiza yuko habanza hakaba avertissement kugira ngo ntibaze babisubire. Hanyuma hari ubundi buryo umuntu ushobora kurondera amafaranga ugaca ibindi bintu bokora ugaturiwe uratosekaza imico n'akaranga n'imigenzo by'igihugu, kuko ahantu yakama abantu bose dukunda igihugu, abantu bose dusanzwe dukunda igihugu. Muhaguruke tuzibire iki kintu hakiri kare. Abakozi b'Imana muhaguruke muvuge, abavyeyi muhaguruke, ya ndero y'ahaziko muhaguruke, kuko hariho bamwe bariko barayitosekaza. Abo bagabo bumvise bavuze bakuze numva bavuga ivyo bintu, inkumi zikuze, abasore bakuze, hamwe n'abana rero batakigira limite na discipline, nabo batanguza barabivuga kubera yuko ababakuriye bababoneye izuba nabo batariko baravyubaha. Rero barugutera ku kamo kugira ngo duhaguruke tubizibire bitararenga inkombe, kuko mbona ko birafata indi ntera idasanzwe ishobora gutuma igihugu cyacu imico itosekara cyane, ugasanga n'akaranga n'imico byose birononekaye. Rero hoba avertissement kuri abo bajeje kubishyira mu ngiro, hama abakozi b'Imana tukabananya tuvuga, n'abavyeyi mukabananya mutanga impanuro, yandero yaziko mutangure muganire n'abana banyu kugira ngo bishobore kugenda neza. Nuko